Ya no kuvyara gasuguti banga. Ya. Aya umuntu yavyaye ari nagashira ahubwo burya urya muntu yavyaye gafisa gusa agaciro. societe nta kimuha. Societe ibona ko umugore amaze kuvyara nko kumenga hari grade yakorotse. Ngo yavyaye. Niko mutazurya buri mu bana. Babwire. Urya buri mu bana. Gusa hari n'abatinya basingoma adakwavuga ati peut-être ko uwamuvyaje bajya abana bazaguma barahura ngo aho kaciye. Usanga yigiriye ubwo bavuga ati nta match itangura 3 ku busa. Kadutangure 0-0 duhere kuri kimwe ku kindi. Ugasanga hageze n'igihe n'amafaranga yo gusuma tuvuge ration umugabo ahereza umwana aho kantu urakumva. Ujya mugore rero s'il vous plaît nuga bari marayika rekaza guma ari ya marayika ega nawe arakomereka kuko umwubakiye kuzimu guto nta nagaciro umuha ega mugase kuvuga ngo turavuga abapapa cyane ngo tubindirire cyane ariko turiko tuvuga ibiba yes bose siko bameze ego hari n'abahindurwa hariho n'abahindurwa n'abamama arashitse muri urwo rugo atanguye guhura n'ibindi bibazo byinshi umugabo ushobora kutabana neza bashobora kubana nabo bana ashobora kuba asanze abana bakuze ashobora gusanga hariho abana bato cyangwa mu mama akagira n'ikibazo ugasanga nk'uwo mu mama ntaronse nk'urubyaro dufate hakiri kare ego uwo mama azogumana blessure aguma afise igikomere yuko ata mwana afise ariko arabona abana sasa biwiwe niho avuga ati wewe uri umwana wanje ndakwitangira gute nawe nabuze byo bishobora gutuma uyo mukatsi uvuge nk'ubu arativye kuronka nk'umwana nk'akarorero ese byo bishobora gutuma avuga ati nakare kuba nta mwana ndaronka nta jambo rinini mfise nyuma ngo urugo ngo utaruvyariyemwo ngo nta birenze ugasanga avuga ati nubundi ndi ngaha ntari ngaha amategeko aragukingira ariko urazi yuko ibintu biragoye hari n'igihe usanga batanguye kukuronga cyangwa udasohotse naho ugumana muri izo stress ugumana n'amatati n'abo bantu uhangayitse yego muga ikindi nacyo nashobora kubibaza mbe barashobora gusohora uwo mama nimba atavyaye afise abo bana areze b'uwo mugabo dufate nk'ubu yaragiye kubakana n'uwo mupapa afise abana yahavye afise abana yarabareze mbega bomusohora abo bana bagasigara bonyene niyo umuntu atazokubaha mama mu bukene no mu butunzi ntazokubaha n'igihe umuntu atazokubaha mukubititse wamwihangana ubaza ngo azokubaha yaronse ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana bivanye naho umwe wese aherereye muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Roy TV ijambo gihumure ushaka kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo cyose cyo mu buzima naguma ndakubwire siko bizohora nta mvura idahita kandi nta joro ridaca uno musi rero n'umunsi uri special ndikumwe n'umumama ari special no Madame de Valère turi mu kiganiro ingo n'umubano ndakwibutsa yuko ingo n'umubano ari kiganiro aho dutumira abatumira batandukanye bubatse neza kugira ngo bashikirize impanuro zitandukanye kwibanga ry'urugo rwiza mbese tukanayaga nibi bitandukanye amapoint atandukanye y'umubano wo mu rugo habera vyinshi bifira hehe dukora iki hahinduke iki cyangwa se abantu bitware gute kugira ngo urugo rube ijuru rito deka rero mbanze nakire umu invité spécial wanje uno munsi ari we Madame Happy ndakwakiriye kuri mutwaza radio urakoze cyane Bella umeze neza cyane ndakubona uraberewe nawe uraberewe cyane merci uno munsi rero wimva gute kuba uri kuri micro za Roy TV Urakoze cyane kuntumira ubwa mbere ndahaje mbenga niho Benisho agirira ego nahanyene nawe urakunda kumubona ndakunda kumubona Benisho niwe narimenyereye cyane bon uno munsi rero twamutumiye Madame Happy kuri micro za Roy TV ni umumama yubatse ni mama nde nitwa Mama Ganza uno munsi yaje kutuyagira mu kiganiro ingo n'umubano ega baramukije abafana babo oya kama ndamutse abakunzi ba Roy TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe ngira abane nanje kuko kuri amahoro nkunda kwipfuriza abana
ndamukije n'abakunzi ba Happy Akimana hariya nyako mugende munkurikirane kuri page yanje mugire suivre munasangize n'abandi kugira ngo page yanje igumiduka soko nyene. Merci beaucoup, mwibuke ku subscribinga kuri page yiwe Madame Happy, akaba ari n'umukinyi wa filme, ndibaza muramaze kumubona mu babita amareresi right, amamuvi atandukanye muhora mumubona kandi abikora neza cyane. Madame Happy, uno munsi nshaka ko tuyaga kwijambo dukunda kumva mukase w'umuntu. Mukase w'umuntu, hari abantu numva ngo mukase w'umuntu n'igikoko agutuma kuvoma mu mvura y'igitondo agutuma gusenya nyamba ngo muki sinavyibuka. Madame Happy, mbega mukase w'umuntu nka wewe ubona ari umuntu ameze gute ufatiye ku kuntu societe imaze kumuha igicapo umuntu yitwa mukase w'umuntu? Okay. Bwa mbere na mbere nyene ntabwo nabanye na muka papa, Imana yaranteye iteka ndaba n'ubu ngifise abavyeyi, ariko kenshi mukase w'umuntu bahabona umenga n'igikoko, bahabona umenga naho yoba ari umuntu mwiza bo baramuhinda ishusho bashaka abantu canke n'abana abasanze muri urwo rugo, ariko tutibagiye ko hari n'abandi ba mukase b'abantu baba abantu babi, ugasanga umwana wawe ntumufashe nk'umwana wasanze muri urwo rugo, ugasanga umwana w'uwundi utakuye mu nda uramugaburiye ariko ntumugaburiye ariko uwiwawe agafungura. Ndavuga none iya mitima wayikura hehe? Cyangwa ugasanga uwiwawe umugaburiye inyama umugabo ukamuha ibiharage, ariko n'ivyo bintu numva ko ari bibi cane. Ariko tutavuze ngo kenshi ba mukase w'abantu bose bari babi, nkuko nigeze kubivuga muri Feu Rouge irya filme ndiko ndabonekamo cane, kuko nanjye nari mukase w'umuntu muri irya filme, bisigura ngo je nari umuntu mwiza kandi yaranakunda nabo bana muri iyo filme, ariko abo bana nabo ntigeze banyishimira, bama babona umenga nje kubatwara amatungo yabo, nje kugirane, nje kugira iki, kandi birya tuba turatanga muri filme iba ari inyigisho kandi iba ari ibintu biba muri societe, bisigura ngo rero burya mukase w'umuntu irevye ntaba yarakuvyaye, ariko kenshi ntabari mu bimisi yose, hariho abafise umutima w'ubuntu. Reka dufatire kuri mukase w'umuntu kenshi iyo abaye mubi. Mbega Madame Happy, wibaza yuko ari ibiki bishobora gutuma mukase w'umuntu aba mubi? Tuvuge urinjiye mu rugo, winjiye ufise umutima wo gukunda abantu hasanze, ariko denku umutima wawe urahindutse, kuko hari benshi bavuga ni bahindurwa n'ibihe cyangwa se bagahindurwa n'ivyo barimo, ivyo babonesha amaso. Mbega ni ibiki bibaza yuko bishobora gutuma mukase w'umuntu yari mwiza agahinduka akaba mubi? Birashobora gushika uwo mu mama akinjira muri urwo rugo afise n'umutima w'umuntu n'umutima w'urukundo, akavuga ati jewe bana nzobarira nk'abana banje. Vyava ngaho arashitse muri urwo rugo atanguye guhura n'ibindi bibazo vyinshi. Umugabo bashobora kutabana neza, bashobora kubana n'abo bana, ashobora kuba asanze abana bakuze, ashobora gusanga hariho abana bato, cyangwa mu mama akagira n'ikibazo, ugasanga nk'uwo mu mama ntaronse nk'uruvyaro dufate hakiri kare. Ego. Uwo mama azogumana blessure, aguma afise igikomere yuko ata mwana afise, ariko arabona abana sasa biwiwe. Ni hamwe avuga ati wewe uri umwana wanje, ndakwitangira gute? Wewe ntawe nabuze. Vyoba bishobora gutuma uyo mukase uvuge nk'ubu aratevye kuronka nk'umwana nk'akarorero. Ese vyoba bishobora gutuma avuga ati nakare kuba nta mwana ndaronka, nta jambo rinini mfise, niyo ngo urugo ngo utaruvyariyemwo ngo ntabirenze, ugasanga avuga ati n'ubundi ndi ngaha ntari ngaha. Ni nka bimwe uzubona nk'umuntu yagize mariage nta mwana aravyara, aramaze nk'imisi ntaratora umwana, agaca agira ikibazo rero sasa umugabo we agapfa. Umugabo arapfuye ntapfuye, nimba wari ufise inzu hewe baragusohora no nk'imbwa, baragusohora, ariko amategeko yo gukingira ubitwariye, amategeko aragukingira, ariko urazi yuko ibintu biragoye, hari n'igihe usanga batanguye kukuronga, cyangwa udasohotse naho ugumana muri izo stress, ugumana n'amatati n'abo bantu, ukaguma uhangayitse. Muga ikindi naco nashobora kubibaza, mbe barashobora gusohora
uwo mama nimba atavyaye afise abo bana areze b'uwo mugabo dufate nk'ubu yaragiye kubakana n'uwo mupapa afise nta mwana abana yahavyaye afise abana yarabareze mbega bomusohora abo bana bagasigara bonyene nimba yarabafashe neza ntibobareka bakagumana abo bana nabo mama nawe bakigumana ahubwo je nibaza nko mu gihe abo bana yabareze neza barashobora no kumuvugira bakamuvugira bakavuga ati yaradukunze nubwo atatuvyaye uyu muvyeyi nibamureke yego mbega madame Happy umugabo arashobora nawe gutuma umugore ahinduka namba umugore yari mwiza akaba mukase mubi bitewe n'umugabo na se w'abana gute urabona turi batanajana kure aba mama kenshi burya aba mama dufise umutima woroshe nikuri ndagurahiye n'aba mama bakeya n'abakobwa bake mugenda kubaka bavuga ati je by'urugo rwanje ngiye kugonona ni bake uzora par exemple nabajyanya dufate warakubaganye ariko iyo ufashe decision yo kuja kubaka uravuga ati ahi ubu ndagiye ndoba tireka ntekane harageze yuko ntekane bisigura ngo burya umumama kugira ngo arinde umuntu mubi sha biragoye niyo ubonye yabaye umuntu mubi kiba ari abafise ibintu byinshi muri we abafise ibintu byinshi bimuvugiramwo kandi burya birafata igihe si wa wundi avuga ati ubu nyene ngira mba umuntu mubi birabanza bikamuja mu mutima bikamukomeretsa gushika igihe azovuga ati ese nanje ubundi ko kuri kindi ko sinzi ko maze kubona mu mafilm ukavuga ati kubera inanje ntocika ikindi kintu ni nko kujya bose bavuga ngo umugabo niwe atuma umugore agira ingeso runaka ati nk'akarorero iyo wifuza ko umugore wawe amira abo mu marayika mutegurira ijuru kuko marayika ntaba mu kuzimu ni ukuvuga uyo mugore nibwo yaba afise umutima mwiza wa mugabo akamutesha agaciro nk'akarorero tuvuge wowe uzanye umugore ufise abana bakuze ufise inkumi ufise imisore vraiment bamaze no kurenga adolescence ujya mugore uzanye ukaca usanga ama responsabilité nta nimwe uha umugore wawe ugasanga hageze n'igihe n'amafaranga yo gusuma tuvuge ration umugabo ahereza umwana aho kantu urakumva ujya mugore rero sivupe nubwo abari marayika reka azaguma ari ya marayika ega nawe arakomereka kuko umwubakiye kuzimu guto nta n'agaciro umuha ni ega mugase kuvuga ngo turavuga abapapa cyane ngo tubindirire cyane ariko turiko tuvuga ibiba yes bose siko bameze ego hari n'abahindurwa hariho n'abahindurwa n'abamama byose bibaho ni nka wa mupapa ukazubona hari umupapa yarigeze ko afise umudamu nya mupapa yarafise ubundi abandi bana babana mu nzu biwiwe oya yarafise abandi bana areze biwawe muri famille burya agakosa kabaye nimba uwo mwana yakoze ikosa we ntuvuge ugasanga ubwo uvuze aciye abitwara kwande wabo yamubwiye ati genda umubwire umupapa ntaza kuvuga ati hewe ujya ni mabuja n'uwo ngaha mu rugo mwubahe ego mwumvire ahubwo aho kumubwira ati mwubahe nawe aciye akubwira ati nimba dufate nimba yamugiye mu gatondo ukazibona gato ukazira message rungana gute abo bana aho hari agaciro kaba karimo oya hari agaciro bayamuhaye mu bisanzwe nk'abagabo batamenya yuko umugore aba ari urubavu rwawe kandi aba ari we muba muri umuntu umwe mu bisanzwe nibaza yuko ego ntitwovuga ngo abagabo ngo ni babi cyangwa tuvuge ngo abagore ni babi hari igihe usanga umuntu ari mubi vraiment naturellement ugasanga uyo muntu vraiment nubwo bamushyira mu mata aguma ashaka umurazi nubwo bamukorera ibyiza 10 ntabura inabi gusa arondera kandi akaba nyirabayazana ariko rero tureke kuvuga ivyo hariho abagabo babigiramo uruhara abagore kuba bamukase babi hari n'abagabo babigiramo uruhara umugore kuba mukase mwiza kuko umugore niyavyukana ama stress guhera kwa mbere gushika dimanche azoba mwiza gute babana azobana neza gute ahubwo azotishavu kuri wa mwana wawe azotishavu kuri bajya abana madame Happy urabona ko nabigisha baba mama kenshi yakubita abanyeshuri kubera stress yakuye muhira cyangwa umubone ntuzi na bujesi amututse buryo uzagira ingorane nini umwana vraiment agati shawo kare nyoko ujya mu gesera ni kuvuga byishira umwana mbega hoho abana b'umugabo
barashobora kuba babi ku mahitamo yabo. Ego. Hakaza kakana ati harya ari ni mama yari kuba hari. Ugasanga muka data nubwo yokora ibyiza igihumbi naho wokora ibiki babigushimira. Ni kwa kundi nta cubahiro babago. Ese ku bantu kuba mama baza bangana n'abana bangana rero sha. Nk'ubu nkaje nkaca ngenda nkuko umupapa afise abana ba 30 ibaze. Sanga tungana cyane. Sanga tungana. Canke bari mu ma 20 waru generation murangana bakurabira nkuko. Wewe uje kudutwara iwacu ntuje gutwara ino mitungo yacu. Uje kutumarira uri mama. Mama shatu radio twamusize. Mbega Madame Happy, uno munsi habonetse tuvuge ufise nka mutoya wawe akuzaniye ababofre babiri. Umupapa afise abana nka bane kandi bakuze, sivyo? Afise imitungo myinshi kandi ubona ko vraiment kuvyo mubona yo bari umuntu muzima yitwara neza. Hama akaca kuzanira n'umusore yigenga ariko aragerageza gutera imbere, mubona ko afise courage kandi ubona ko ejo hashobora kuba ari heza. Akavuga ati mukuru wanje ndakwizeye muri aba babiri ubona no hita munde. Kuri wowe umusore nawe nameze neza ubona nyine ko afise comportement nziza. Sha sinzi sinzi nyene uza guhitanyamwo abantu nyene. Oya wewe basi ugerageje kuraba nka wewe. Ariko muga ntiyogenda yihutira ivyo bihinda. Nibaza yuko yogenda kuyonye bakazorondera. Uwo musore? Ese yuko ibintu vyuje bandiko nirabira polepole nisinzi ko abaje ntabandiko ndabona. Uraheruka umuntu umuhuza. Ejo ugasanga ntimuriko murahuza. Ugasanga kwa kundi mwana aronderanye ibintu mwaragogwanye. Ugasanga ahubwo bimwe mwarondera murabironse ahubwo shamuciye mutangura kuza murabijyanira. Namwe ndasoma akantu karaho namwe ndasoma post iraho ya King Diodone, Apotre King Diodone. Uramuzi? Ndamuzi. Aheruka no gutwara umugore nani Zanzibar. Sasa nako ndasoma irya ntuze ya tumwanyaje yiwe ingene bacanye mu bintu na madame wiwe. Ndabaramutsa cyane n'abagenzi banje. Urumva ndasoma igati mwanyaje ndavuga nsha Apotre ibintu avuze kwe nivyo uriko urabira mu kibaza ngo ariko arishima ariko aratwigisha ariko aratanga inyigisho yuko burya umuntu umurondera ariko ndavuga ko ivyo bintu byo ko boronderana umuntu mwaratanguranye hasi ko ikimuza kujyana ruko Imana igeze kubahezagira baho umunezero munezero ukatangura kubona ahubwo kandi abagabo benshi barakunda kubigira ko bimeze ugasanga umugore yakwisha aba mama mama ibani bahezagira ugasanga umumama nyene yadiniye nyene yihanganye n'inzara kayirara n'ubusakaburara mubwo bukene genda muronkisha umuntu atazokubaha mama mu bukene no mu butunzi ntazokubaha n'igihe umuntu atazokubaha mukubititse wamwihangana ubaza ngo azokubaha yaronse. Madame Happy, reka turangirize kuri aka kantu tuvuge rero ubu ufise musaza wawe afise amahitamo abiri, hariho single mother w'abana nka babiri nk'akarorero ni musaza we akuzaniye bercere single mother w'abana nka batatu muga yateye imbere akaca kuzanira n'inkumi igihe z'ishure atararonka n'akazi agishakisha. Hagati ya single mother afise yateye iyo ntambwe n'inkumi bitaramenyekana uwo mutorera uvuga ati bere twemera wotorwa erega bera ibintu by'ubunya bisigaye bicangana. Urahiga ciza urahiga kibi byose ugasanga na mabi masa ahubwo dukumbura tuza turegera Imana tuza turayibaza ikaduha ishuri uko ibintu by'ubu biragoye usanga wa wundi wizera ngo ni mwiza ugasanga ni mubi uvuga ati mbeshe kuri iki ntagiye kuri wa musingo tuvuge nk'ubu ugasanga utoye iyo nkumi ngo uyu ngo wasanga ngo ariho ngo bikigendeka ntago yaciye henshi ugasanga yakuyemo inda nka 10 ukakibona single mother byashitse akabyara abo bana ugasanga yari kukubera muzima cyangwa single mother ntakubereye muzima umukobwa akubereye muzima urumva nyene erega bijya no kuvyara gasuguti bana aya umuntu yavyaye ari nagashira ahubwo burya umuntu yavyaye gafisa agaciro gusa societe nta kimuha societe ibona ko umugore amaze kuvyara nko kumenga hari grade ya korotse cyangwa yavyaye niko mutazojya uri mu bana
babwire ujya muri mu bana gusa hari n'abatinya basingoma adakwavuga ati peut-être ko uwamuvira aje bajya abana bazaguma barahura ngo aho kaciye usanga yigiriye ubwo bavuga ati nta match itangura 3 ku busa kadutangure 0-0 duhere kuri kimwe ku kindi. Reka rero ndamusabe Madame Happy agira icyo abwira abafana biwe n'abantu bose bamukurikanye kuri kino kiganiro cingo n'umubano. Ego abantu badukurikanye kuri Roy TV ndabashimiye cyane aba bana na bamukase bahanure na bamukase babana bamenye uko bakwiye kwitwara. Ndabashimiye cyane kwanza kuba babanje kudukurikira hama nyene aba bana na bamukase abana mugerageze muze murabubaha mubegere mubaganirize mufate umwanya wo kuganira ntimwinubane abamama mureza abana batari biwanyu mugerageze kwishira nk'umutima w'ubuntu cyane mwebwe muriko murafata n'aba bana abo bana ntuzikaye ejo habo narigeze kubona ntuza iswara y'umwana yarabana na mukase wiwe mukase barabana baca baranavana pawoye iwiye wabo uwo mwana yamufata nabi yenda kwishaje gukoropa umwana arakura akuze nyine ndamuzi cyane kandi uwo mwana arabana na mukase wiwe mu nyuma uwo mukase baravana papa wiwe bavanye na papa wiwe umwana yarakuze ari hehe Belgique urumva wa mukase yarakubititse kubera iki ari bana wenyene ubu ujyari uwo mwana yambwiye ati sha uzi ko mama naka yamyaranyandikira agashango ndamurungikire ngo n'agatenge kanoyeri yaramufashe nabi acambwira guseza uwo wakubise yamufata yagenda kwijura aheje gukoropa urabona twaba kumusaga niko vuga yaja kwiga he Kibenga Kibenga kandi yagenda n'amaguru urabona kuja gukoropa ucugenda hehe mu Kibenga aho ntawe uzi ko batabanje kuja gutora amata y'abana mu gatondo uwo mama acambwira ati genda umurondere genda tora amafaranga ugende kwa Siyoni nzanire igitenge ukimumpere sinoba nkawe yego gerageza ikibi kukindi gerageza rero muze muragira neza abo bana ejo habo ntaho muzi mushobora guhura ejo bameze neza cyangwa ugakenera ubufasha bwabo cyangwa abana babo bakagirwa neza nabo bana reka tumushimire Madame Happy kuba yanatwitavye yahevye byinshi vraiment ahambira guma mu telefone reka ndamurekura agende ndagushimiye cyane Madame Happy nonde musi uzotwitabe kuri micro za Roy TV ndagushimiye kumanura utanze kuba mukase b'abantu n'abana babana n'abamukase babo nukuri vraiment Imana ibaje imbere shimire cameraman Pasi Pro abikora neza abantu mwese mwadukurikiranye abagize commentaire abashize ko j'aime abagize subscribe coup de chapeau muraba agaciro bye bye ciao Mutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe tutarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV